Ico novuga kuri umunota ntomore abafana n'abantu bakurikirana itame cy'u Burundi nuko Gasore hamwe na Yasoni batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko so icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamani ari filme yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore ya nibaze yuko ikintu komeye cyane pourcentage nini cyane ni Ismail Gasore ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya tu yego barashobora gukora ajya amaimage twakoze tukiriyo ajya amaproduction twabitse barayasohora ariko mu nyuma bagiye gusura andi episode atajanye na histoire Bisangamani sinabijya bariko barakina sinabijya nuko murabona abafanzi bijya si Bisangamani murabona yuko turenga anye cyane turi mu bintu biriko biraba muri iki gihe nizere yuko ata muntu numwe ari ngaha atazi ibiriko biraba ariko kandi imbere yacu turafise Yasoni turafise kandi na Gasore hama inyuma yo kuba dufise abagabo babiri hariho na staff yabo ishoyo kubiri ngaha turabona umwe mu manager wabo turabona n'abandi ngaha anye n'abandi bakinyi basanzwe bakinana hama rero hari ibibazo jewe nka jewe nashaka kubaza cyane ndabitumbereza kuri aba bantu babiri baraza kuduha inyishu iki kibazo cya mbere na nifuza kwanza kubabaza nicerekeye iki kintu cyo kuva mu ihuriro Yasoni na Gasore kubera ko hari abantu benshi muri uno mwanya bariko bakurikirana ama media baguma bibaza bati ibi bintu ni kiki ni bezi muri ko muragira kugira ngo hama muze mubandanye ibindi bintu rero twagomba uno munsi tumenye ukuri turabona ngaha hariho media ngira ngo zirenga nka 50 ngaha muri uno mwanya kandi media navuga ko nka zose zikomakomeye mu gihugu zikurikiranwa cyane ibintu inyishu muza kwishura ngaha abariza abafana banyu baza gufata mu mutwe eske iki kintu cyo kuva mu ihuriro neza na neza kimeze gute aho bonye natumbereje ikibazo kuri mwebwe babi nizere yuko uza kutwishura wese aza kuduha inyishu nziza cyane so murabyumva so murakoze cyane eka mbande shimire mwebwe mwese mwagize akigo mukaza ngaha hama ikindi naco nuko mutubona ngaha nkuko akese yavuze ni turi twenyene ngaha bo ni jewe Gasore Babalao Yasoni official turafise ni staff itari ngaha muteko murabona nkuko yavuze turafise manager Rasco na creative turafise secrétaire Latifa turafise umuvugizi Nilam turafise cameraman Skendo turafise umuproducteur Franke ni beshane n'aba bounce bacu ni beshane ariko reka nduge kwijambo ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV ndabizi neza yuko abantu benshi ngabo isega cha Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze igihugu abenshi muri yo cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore Yasoni ngo ni bakiri muri Euro TV ngo biki ico novuga kuri umunota ntomore abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na Yasoni batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko sina Gasore na Yasoni bonyene hari n'abandi ngaha mutashoboye kubona nibe cyane bavuye muri TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri TV tadushima yuko umwe wese yotangura ivyiwe agakora ivyiwe akazana n'imigambi mishasha ego siko Yasoni gicavuze nuko nyene tunubonye nta kingo kusongera ko nuko nyene okay twumve rero abafana baba ama TV yose ari ngaha umve neza cyane yuko Gasore na Yasoni hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari mu ihuriro TV atari za kit za base okay hama tugende mu kibazo kigira kabiri ikintu kijanye ni filme ya Bisangamani ni série ni episode novuga yuko ifata ikibanza cya mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ukuntu ibi donc YouTube ziko zirakurikiranwa ujugashikira kuri Bisangamani vraiment uravuga ati arashajije none iyi filme bimeze gute izobandanya murayihagaritse cyane avaki ngoma munyicuri cyo nyene ni mwishuri kini ngizobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndabibabaze ni mbega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cyambe izobandanya canke irahagaze birahetse
Ego murakoze cyane. So icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamani ari filme yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore. Ya nibaze yuko ikintu gikomeye cyane pourcentage nini cyane ni Ismail Gasore. Ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya tu. Bisangamani nkuko twabivuze mu bisanzwe igiye guhagarara. Igiye guhagarara nizobana twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore, channel ya Yason kuko ndazi naho nyarafise channel kandi yakurikiranwa, channel ya uhandiye ku ya Horicha ku ihuriro TV itazosubira gucako. Nizosubira gucako usivye ko barenze ku mategeko kuvyo twavuganye banashima. Ivyo navyo urumva ni ibintu byo cyarija mu butungane ariko Bisangamani nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamani nizo kugera ibandanya wanashima reka mbye ngire nera kamo abafanzi bacu nimwabona Bisangamani ijya nizo ari Bisangamani ya Gasore niyo bazokora moditi yawe ko bagira ibintu bitari byo bahindura histoire uko itari si ya Gasore cyangwa Gasore narimo Yasore narimo abantu benshi barimo mubo twatanguranye cyangwa mubo twakinanye. Okay, reka nje ku kibazo gira gatatu Bisangamani inyuma yo kubona Gasore cyangwa inyuma yo ko Gasore apibli ati jewe ndavuye niwigeze uvuga ngo navuye mu ihuriro ariko aravuze ati muzoza murankurikirana kuri chaîne ya Ismail Comedian Sibsuko. Rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti Gasore arashobora kubavuye mu ihuriro. Rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yaciye itangura kuza irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yaciye itangura kuja irajako ku ihuriro TV. Iyo onye hariho amajambo amwe nagiye numva ati bayitwize iki kintu cyo kwibwa kwa Bisangamani naco mushe kugisigura gute hagati yanyu mwebwe babiri. Effectivement merci. Ico navuga kuri ico kintu deja abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirosidisha. Reka mvuga uko kuko ubwanje kuri umunota nimba ariko haraca Bisangamani kuri ihuriro TV ijya si Bisangamani ya Gasore si Bisangamani nyayo. Twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Yasoni twiyemeje kuja gukora utuntu twiwacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge turaho twinjiye muri TV ni tukashowe kumvikana hama bobo ndi bararenze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditia uko itari Bisangamani sikugiri ariko tuca kutwabirisha amaso ikizo kurikira mu nyuma natwe ntacu turamenya ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya Gasore kuri umunota Bisangamani si umuntu wese cyayuro TV twese twarayihagaritse turavuga ati Gasore yanditse Gasore nyeneyo original ya Bisangamani nawe naravuze yuko itazokugira ibandanya kandi irahagaze ariko bobo nimba barenze ku mategeko nimba barenze ku byo twavuganye nikosa rikomeye cyane ko barakora nikosa rikomeye cyane. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyangwa cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa naje murakunze kunyangereza mwese muri ngaha ngo ya kese munahemba ba. Okay, iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko ni mwahembwa ikigiringo cyose cyangwa ni nka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kandi atari ko biri. Ego bo reka merega abanyene ico kibazo urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama. Papa nimba ari umuropozi munahangwa ni secret yacu nimba tugira ibijumbu bidatoneye ni secret yacu ariko mu gihe rero urya muvyeyi wawe adashimye kubikibanga na wene umwana aramwana za mubana. So reka mvuge kuri akantu k'umushahara twa ivyo mu bisanzwe byo guhembwa ivyo onye byari secret mu muryango muri TV ariko kubganje Gasore sinzi ko na Yasoni ashaka kuvyemeza kintu cy'umushahara. Navuga yuko ata contract dufise muri TV navuga yuko ata kintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka famille ariko cyo dusanga tugo dukorera muri televide muri televide. Reka mpijambo Yasoni agerageze nawe bariko na kuri mie kweli mbo muramba gato kuko je narizi ikiru narachize ndakizi cyane yize university muri Dar es Salaam unisame Kiswahili muko bien bwana kikweli tumefanya kazi sana muliona kazi zetu na Ihuriro TV nadhani ndio ilikuwa channel ya kwanza kwa Burundi ilikuwa niseme labda inafuatiliwa sana kwa Burundi sawa. Kikweli tumefanya kazi nyingi unaona lakini hakuna kanoti unaona kikweli hakuna kanoti kabisa ya huko Yasoni bivuze ni mwahembwa mu ncamake kwari kwitanga ntana konfamille twadufitaniye
Okay, ngira cyo kibazo cyanyuma hama mezeme nabandi bashoboye kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane dukubita tubangutsa kuko murazi kuko ngira cyo muri Australia twirukangana nimba batuhamagaye bagomba kubinyugisha ntabyo kwihuta hari ibyo twatakaje batubwira ati hinge tugende bukebuke nitwo hava tugomba kunyugwa oya turaba umwanya okay turagenda ikibazo kigira icyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yasoni muri kino gihe muri ko murategura rero gutangwa gushaka kumugaragara niyihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko ndazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu seri iyindi ibi nashobotse mugenda mwatubwiye akazi na kugira ngo babimenya asante. So imigambi polo madufise jewe nka Ismail Gasore comedy hamwe na Yasoni official tugiye hamwe haro nandi ma brand mutabonye ngaha byo nyene twabigize nka surprise ariko pardon haro nandi ma brand turi partnership turi partenariat ama company akomeye turi ngaha tugiye gutangwa gukora umugambi mushasha wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turabemera yuko izo biryoshe kurusha bisangamani kurusha za polisi kurusha babalao n'izindi nyishana. Ego tugiye kuzana amaseri mashasha tugiye kuzana andi mafilme atandukanye mu musanze mumenyereye nkuko maze iminsi mubona amakomedi atandukanye n'andi musanze mumenyereye muruze muri Euro TV. Ego tugiye kuzana imigambi myinshi cyane. Ikindi naco objectif dufite twebwe no kuduza izindi mpano. Ego kona Euro TV novuga yuko bari baza amakarakter amwe nko Gasore Yasoni Jojo naka no twende dushaka bijya bintu dushaka ko twozana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo gutwenza comedy nabone tuba launching kugira ngo nabone bashobore kwibeshaho biki mu mpano zabo. Tosapati benshi bamabaza turi muri TV bakarira abandi bagasabwa amahera ngo binjira ariko ntibakora akazi ibyo onye bigatubabaza. Ico nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company makofi tafadhali. Ico naco ngiye partenariat na Obama Company ni byinshi reka tubivuga hake. Okay reka duha umwanya bandi nabo bashobora kugira bibiri canke bitatu babajije ariko cyane cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko arikorera ivyo murabizi ibibazo by'ibyo tuvyirinde tubaze cyane cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene ariko akabazo kanyuma kamatsiko amacema disona babandanye mbega hariho ububi canke novuga ati bifu izobandanye icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa ihuriro canke muzobandanye muri abafrere comme il faut. Donc ico navuga twebwe cyambere nta mugambi kuva muri TV twari dufise ndibaza murabona igihe nira uno munsi twabaye sanse kubivuga bivanye n'utwenge tumwe turimo twe twashingiye gutangura ivy'iwacu ariko bobo iyi ni problem dufise cyane cyane muri Afrika umuntu babonye umuntu agiye gutangura ivyiwe umenga cha umwasi twe twatanguye ibinye nibo banashima batugiriye inzigo nta nzigo twari tubafitiye n'ubu nta nzigo tubafitiye ni famille we love each other we kund you ariko bo kiretse bagize ibintu bya bifu nta problem maisha ni yale. Yes donc merci beaucoup ahanini akesi arafise abaheriye mu kubaza ibibazo mugamo duhamagara mwaje kugira ngo je nashizambira kunakerera so Ismail Gasore ahanini twipfuza umuco mwaratanguye muri ihuriro TV je shatse guhera mu mizi haruhande yuko mpera ku bibazo mugezeko ihuriro TV mwayigiyeho mboreka je mvuge ku ruhande rwanje ubwa mbere ntaratangwa kwa na Euro TV burya benshi bazi yuko Ismail Gasore yahereye muri Euro TV no jewe natanguye nikoreye ivy'iwanje ndi muri Now Creative ico gihe natanguranye na channel yanje yitwa Ismail Gasore Comedian ubunya ari Ismail Gasore Comedy. Rero bivanye n'ingene burya bakubya ati umutumwe w'igiye inama urumva shamura na manager wa Euro TV arabinsaba ko twokorana ico gihe nakorana na Commando na Yasoni nibo bantu twakorana tugafashanya cyo kumabona video za kera hama turavuga ati reka tuje partenariat ntaco kurabona ico gihe novuga yuko tutadufise inuze tutadufise ukuntu two ubushobozi bwo kwikorera iwacu ngo bigaragare ku mwanya nta makamera twadufise na biki ariko amisi yarafise ibyangombwa byose bikira tuvuga ati dukorane
akinjiye turabereka ariko akinjiye karinjiye gahera muri chambre ntabwo twavuye muri salon mugura korana na Amisi amasezerano migeze mugiranira mukamusanzwe muzi yuko umuntu muri ko murakorana atamasezerano ahari iyo hagize ibiyangana ntacyo bazi kino gihe bisa nkaho havutse ikibazo rero tugiye kumenya ingorane zihari uratwa na telefone matwa ndakubaza ikibazo kiriko kiraba kigihe ariko ndumva muravuga nti nta kintu nakimwe ashobora gutangaza ntarose umuco kuvuga ati namahoro kino gihe imbarutso yo kugira ngo dukoranye abanditsi n'abamenyesha makuru bivuye bon cyane cyane ibinye bivuye kuri bisangamana ariko nk'icyo kintu uvuze ati twebwe nta kantu nta masezerano twafitaniye icyo navuga bwa mbere YouTube nga mu Burundi nibaza itangiye gutera imbere vuba urumva ariko icyo gihe twatangwa ari kera mwatwarwe ari nka ego jewe Ismail Gasore kugira ngo nze gukorera muri Euro TV ni amasezerano nuvuga yuko n'ubucuti bwabaye entre Euro TV watwara Euro TV n'uwatwara nawe creative Rasco urumva baravugana aravuga ati Rasco nshaka umubya mu petit Rasco aravuga ati nta problem kandi the way ni nayo nzira yo kumupushinga turakora ariko muri ico gihe bike muri famille atari byo kwandika ibiki aravuga manager wa Euro TV aravuga yuko akinjiye tuzokabona ariko siye byaje guhinduka mu nyuma ya kagiye kutaboneka ryari vuga kitabone bigeze muri Kamembe different ewana navuga yuko iryo onye ryari ibanga ryacu hariya ariko tubifate nkuko nye yuko atakantu twaronka byo rwambere imbarutso nuko mutaronka amafaranga muri Igoriro oya ngo murinde muvavano si amahera gusa si amahera gusa no amahera wanashima si nayo twashira imbere nkuko nabivuze twashira ibikorwa imbere nuko ngene ibikorwa vyagiye guhinduka muri Euro TV ni ibintu twumvikanye ko bitagiye gukorwa mu nyuma ni nabyo mpamvu mwumvikanye ego ni byinshi twumvikanye ko sino ndanguraga ngo mubyumve bikuru bitumye mwaka okay merci beaucoup Edison ashaka mugumize ndabishura ariko kamera zigume hariya kubera nambaye umwambaro w'akazi sanzwe nkora ego yarakuvuze bitaza kunkoza kaze sibyo gutangura kwa Amisi na Ismail nibasabye ati ndashaka umume comme jewe na isama TV online biko ndakora comme ça ibintu akina bishobore kugera kure hanyuma twese dukorane kizoba kivuyemo zomuheze ndamumenye ndamuganye jewe vraiment cyakumenye ngene muzokorana ariko ikivuyemo musangire nk'abavuganye icyo gihe barakorana je me rappelle bien yaraje kugira ngo bakine duto Ismail azana idea ya série ayitorera n'izina arayandika arayikora mugakom yari kugiye cy'ishure byari byoroshe usivyo biroroshe yuko umuntu azaronka akanya gato ko kubikora niki mugabo urabona ko bagiye guheza ishure so bagiye guheza ishure apa yibi ni programme ndende tumufitiye ni ibintu vyinshi ariko arakurikirana Paul mama kugira ngo niyasora gusohoka ishure tumusohore no hanze kwaba umu artiste comedian dufise le plus jeune ngaha ame bitagume ngaha agume ari loko so aje mu cyo cyiyumviro yuko yotangura gukora vyiwiwe kugira ngo aronke nakanya ko kwiyungura mu maformation ya comedy menshi turiko turahabwa muri kino gihe ayamazemo presque 6 mois turacana bandanya nivyo muri bimwe vyaje kuko je nkinababaza sinabaza ngo bimeze gutagahembo ariko igihe ndavyumva ni nta kintu kivamwo naribaje none gute umuntu ashaka gukora ibintu umwaka imyaka 2 ata kintu kirimo hanyuma kabandanya akaguma abandanya ndavuga ni mubivugane twabivuganye turi batatu wenyine naravuga ati Rasco genda bitahura umungu ni wamumpaye uye agombye kugenda ni bon ndamubaza nta kibazo bitera nta kibazo ahigeze naho ati nta kibazo turahagarika turatangura yindi so iyo rero umuntu avuze ati turatangura yindi turabandanya programme yiwacu abatarimwo no kuvuga ko nyene abafisi yindi gahunda y'ibindi akurikiza ubu rero nibaza yuko ahanini abari kwarondera gutahura
ni kubera iki ibyo bintu biko bizana polemique ni nkuko umuntu uyu munsi waba witwa Edison kubera uri Edison mugatari Edison kubera korera umuntu runaka iryo zina ni giwawe ukora hari urarigumana ni giwawe parce que ntijaje kubera abantu baje gukora uri le créateur so ubu rero ikibazo gihari ni bya bindi usanga umuntu iyo agiye peut-être ari bwabishake cyangwa iki haba mu kunyinyura na jare unafanya hivi achana mimi nifanye hivi bya town tu ariko byose birageraga igihe bigahera yego sinzi ko ndabishuye neza Rasco uliwahi kumuuliza basi Hamisi ni kitu gani ambacho uliposikia hayo maneno uliwahi kumuita Hamisi ukamuuliza kwa nini imekuwa hivyo alikujibu vipi nilimuulizaka ilikuwa last week nilimpigia hata simu last week juu tuonane tuyaongelea haya yote lakini iko bize na kuwa bize ni cha mtu kabisa unasikia lakini mwanzo tulibiongea vyote bikaisha akamuuliza hautaendelea na nani na seria akasema sitaendelea tutafanya zingine tutafanya nini hivi sasa chenye kinawauma wale ni juu sinema inaendelea na history ingine tofauti na ile ya mwanzo walianzaga na kuna mapicha tofauti mbalimbali zinakuwa zinaingilia kwenye maflyers zinatoka kuna hiyo series mwanzo wa maneno tumesikia kwamba Ihuriro TV pamoja na Gasore na Yason walikuwa hawana mkataba wote na hapo nazungumza kwamba ikiendelea labda sheria itashika mkondo wake kitu gani hasa ambacho kitatupatia uthibitisho rasmi kwamba ikiendelea hivyo labda kuna tatizo fulani ambayo itakuja katikati siwazi kama itakuwa ni tatizo kuhusu wa Ismail Waraga Yasoni unaona juu cha muhimu mjue sio sanamu cha muhimu ni akili unasikia history mtu anaweza kaikupatia wewe juu sio wewe uliandaa tangu mwanzo hautajua gisi ya kuendelea hata ufanye aje utaendelea lakini kuna nafasi itakatikia tu juu idea first of all haikukuwa yako na njoo sasa cha muhimu sasa ujue ni bora kufanya kitu hata kiwe cha mbaya mwanzo lakini kiwe chako unaona walitoaga mbali bisangamani akikuja ipate hizo nani watu wote wao wanaiangalia ama nini ilikuwa vinapanda polepole na zenye wako wanafanya hivi zitapanda polepole lakini hiyo juu mwenye idea hayuko tena itakuwa ni shida agiye gukurikira kuri projet ya bisangamani ni byakomeza abagabo n'abagira ati bikeneye ko bikomeza nta kibazo hagiye gukurikira Gasore conference yari mu kihari ya kwa Rasco ariko ndibaza Rasco yashoboye kwishura byose ati yagiye gukurikira iki kuri projet ya bisangamani niyakomeza kandi n'umukade mushaka bo niyakomeza jewe nka nyeneyo jewe nka nk'uwayanditse nk'umwanditsi wayo jewe nzokora gishoboka cyose kugira ngo bareke kundenganya bareke nyene novuga ko kunywa amaraso undi muntu urumva kuko akoni nk'agahato urumva donc iyo onye ni violation du droit d'auteur kandi bazabiranwa n'amategeko uzokora iki niya bandanya nzovitwarira hama tumenye ibikurikira bice mu mategeko mu kwitwara kenshi hari igihe basaba amasezerano mukaba natubwiye yuko amasezerano habayeho kumvikana uzohava witwaza imbere y'ubutungane kugira ngo ubutunganirize mbo ico ndibaza ico ni kibazo cyo kiri muri nuza muri societe muri management yacu ibyo sinibaza ko tukabivugira ngaha ibyo tuzo kwisunga turabizi nabo nivyo bazo kwisunga ndibaza barabizi ibyo tuzumenya vuba natwe tukaja muri iyo procedure naho ariko no munsi twashaye muri procedure yacu turashobora kubandanya yego ikibazo cyaheze nanjye ndashobora kubaza ikibazo gatoya yego cyambere kwaza ndabifize gutera imbere ngo bavyanga bishyushye merci beaucoup iyo tuko turabona abandi ko baratera imbere sizacu turaryoherwa kubera ko tugere biravuga yuko baba baragiye gupostinga bisangamani baramaze kuvayo twe mugavuga ati twaramaze kuva muri ihuriro ariko tuma tubona bapostinga iki ibintu twashutinze tukiri muri ihuriro nawe muca muvuga ati ko twarabipostinga tutariyo abandi bakavuga ati mbo nimba bari twarabipostinga mutariyo bisigura yuko
mwari mukiri muri ihuriro igihe mwayishutinga ariko yagiye gupostingwa mwaravuye jeje cyo mukivuga kuri iki ko bivuga yuko mwa muriko murayitama kugira ashobore kuronka n'amahera makeyi ubwo biko birinjiza deja kandi mwabikinye mukiriyo ariko ubu deja ari mukibarizwa muri ihuriro TV. Ibyo onye ndashaka kugira ngo tuza abavuze ko bayishutinze ava mu kiriyo mabaye posta mwavuye mwavuze ko isaha bayihinduye akwatana isaha yikagira ikinzi ibintu cy'isaha yabisanga mancanke bagiye barahindurira mu voilà icyo navuga kuri icyo kibazo nuko mumenye yuko seri idakinwa nka comedy ngo barashutinga umunsi bagaca bamonta igasohoka. Seri ni ikintu twitondera tukagikora tugastoka, twari twamaze gustoka mu image menshi cyane urumva, ariko sinzi ko mumaze iminsi mubona ama episode ariko arasohoka muri minsi, ni episode zibiri gusa zasohotse twe turimo, izindi baragenda baramodifya barabihinyanyura ukundi kuntu barabimodifya baragira ukundi kuntu kutariko barayonona urumva, ariko ajya mu image nayo twakoze mu gihe tukiri kumwe hariya urumva, ariko tuvuyeyo yego barashobora gukora ajya amapamuze ajya mu image twakoze tukiriyo ajya amaproduction twabitse barayasohora, ariko mu nyuma bagiye gusura andi episode atajanye na histoire bisangamani, sinabijya bariko barakina, sinabijya miko murabona abafanzi bijya si bisangamani ujya nundi mukino sinzi ngene gwitwa umva rero mu gihe atari byo rero yego uca mubireka mu gihe atari byo rero si bisangamani bijya ni DDD ni DDD Swali linakuja hivi. Ndio. Kweli kama mnalalamikia eti kisa mtawashtaki kama wakirudilia hiyo movie ya Bisangamani. Ndio. Sasa swali linarudi hivi. Je, mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani sababu hapo mmeshasema kama wamemodify. Kama wamemodify mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani ama mtawashtaki jua wamemodify? Nice, asante sana Kiswahili kaka. Huyu ndo nakubali. Hakuna shida. So hata niseme kwamba hicho Kiswahili hiyo swali ambayo unauliza ni swali zuri sana, ni kwamba tumeshasema hapa na Rasuka amesema pia, unaona ni kwamba kwanza kutumikisha jina Bisangamani ni kosa kubwa, maana umetumikisha bila ruhusa ya mwenye nayo hasili. Kiswahili sawa? Ruksa ya mwenye nayo hasili. Na kingine kuchukua historia ya mtu unaimodify unaibadili ni kosa lingine ambalo haliwezekani na halieleweki kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo Bisangamani kwamba ikiendelea na tumiko vile Bisangamani ikibadilishwa vile tena lazima sheria itashika mkondo wake. Mkondo wake? Asante sana. Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao tunaamini hapa kutufikisha Burundi. Lakini kijaribu kuangalia Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao wanaaminika hapa kutufikisha Burundi. Na tukijaribu kuangalia maisha yako ya nyuma na ya sasa kuna utofauti mkubwa kwa kati. Mwanzo ulitembea na mguu kaja na moto sasa kuna mfano kwa magari vile. Kisha tuambia kama Ihuriro TV kwa haina faida na wewe upande wa pesa. Washikaji wako labda wafanzi wako wataamini vipi kama Gasore ni mkweli kutokana na ukweli ambao anazungumza yeye? Asante sana, swali zuri sana. Mukanibaze ko ushobora kwicishwa mu Kirundi. Ico kintu uvuze yuko ngo Gasore ukuntu yarameze avanu ubu biratandukanye. Reka mvugisha ukuri. Ibintu byose navuga yuko Gasore Paul mama mumbona ko canke mubona fisi. Sinovuga yuko source yavyo ari ngo Ihuriro TV. C'est vrai Ihuriro TV nta kabado dufitaniye ariko twarafashanije muri bimwe. Ariko ibintu byose mbona ndabikesha Now Creative. Ndabikesha Now Creative ni umuvyeyi wanje. Ego. Kuko ubonye Gasore muri show, Gasore muri publicité, Gasore muri kintu kanaka ni contrat iba yaciye muri Now Creative, si muri Ihuriro TV. Jamais. Manake kitu chochote ambacho kinatokana na Gasore walikuwa wanakiuliza Now Creative. Now Creative. Na kwa sasa nina show nitapiga Canada ni Now Creative. Sawa, kiwado je pisingira ngo kachiso kwa ruko kukuta tawara twanje ko habaye. Twiye ko ukivayo uramutse Bisangamani cyagarara nizo zibere kuko. Mwanzo kwa kwa bandangije barashira ko episode ya mbere ni akaigo. Urabibona. Ese waramuronde meneja wa Ihuriro turamubya ati ibi bintu wakoze twadenze basezerano bavuganye cyangwa ibimeze niba waramuronde yakwishuye iki kugira ngo tunene umuco. Voilà. Je navuga yuko yarenze ku masezerano twavuganye nk'umuryango. Edari sije nabimubwiye bwa mbere. Habanje kuvuga manager wanje Rasuka nyene. Nawe yamubwiye aramubaza bimeze gute ko ivyo twavuganye wabirenze ko. Ijambo yamishuye yamubwiye ati Gasore no mu adolescent ariko akoresha ubadolescent. Nanje ndavuga ati ndacari bebe 2003 2006
nta problem ego ariko ikizokurikira tukimenyera imbere ntaco ego inkuru je naje ngamvise nuko hariho ikintu cyabaye mu gatondo kivuga ko baba bagiye kwitwara ikintu ariko ngana kiri invest ko ari kuri cyane ni inkuru gusa ivugwa mu gihe ibyo onye management yacu itarabivuga cyangwa gasore cyangwa se atarabivuga siribaze yuko no bivuga ngaha ariko nitwabitwarira muzoyibona namwe ego tuzobamagaza muzoyibona ego nibaze ko twahejeje reka duabandi jambo ngo ego ariko muze yuko nibyo abangwa muzobitwara ariko amakuru adusubira ego byo tuzi twaze kuvuga Rago ko mwari mwitwaye ihuti. Nibyo cyangwa si ibyo bwa abantu bakira. Kuri umwanya ko tutigeze kuko izo zokora byose tuzobatuma ko mwebwe abanyamakuru. Sivyo? Kuko nimwe muri ngayiga mwebwe nimwe muri abajishe ba mbere. Sivyo? Kuko hari ama interview twakoze kera avuga yuko na Misi abivuga wenyene si Misi abantu bose muri TV baravuga ati ibisangamani ya gasore. Sibyo yuko ntiyagera ko tubitwarira muzobibona namwe tuzobamagaza kandi wo muzoba muri. Ya. Asante sana. Ndibaza twahejeje. Kabazo gatoya. Ego. Jena numvise n'ibintu by'amasezerano cyane. Ego. Nagomba kubaza ko amasezerano kenshi nagomba kumenya kuko ayo masezerano mbere cyane ko cyangwa ikiganiro mwagize. Ko haragaruka ijambo rivuga ngo twabiyaze n'umuryango. Ego. Byo mwaze nk'umuryango ntata breve mu fiseli baza ko kigoye cyane. Ego. Bashaka kumenya amasezerano uko mwayagize. Kugira byitwe ugira icemeza ko bisangamana ni wawe. Je no vuga yuko ico kibazo tuko turasubira inyuma twamaze kugica kodesha nkuko nakubwiye Rasco na manager wa TV baricaye baravuga ati reka umupeti akore hama icyo kizo kwinjira mutamupatia wengine ariko siko byagenze sivyo siko yuko muri do byose dufatire kuri iyo example ndaguhaye ego urumva ntabwo byitandiko byabayeho twakoresheje amiable umuryango familiarisation ibintu byose salade ego asante sana murakoze cyane merci beaucoup